mbere nuko ibanki iba yitunganije mu bindi byose amategeko agenga amabanki asaba. Ikigira kabiri nuko twasanze umutahe ukenewe mutoyi kugira ngo abantu bakora ico gikorwa cyo kugura imitahe no kugurisha imitahe yaguzwe ku isoko ya mbere y'imitahe ya leta, barasabwa uburyo bukeyi basabwa kugira imiliyaridi 3. Izo nazo amabanki arazikwiza. Imikindi kuko asanzwe anasabwa umutahe mutoyi imiliyaridi 10 kugira atangure akazi kayo. Ikindi naco nuko bisaba yuko abantu bakora ico gikorwa muri bwa bubiko bw'iyo mitahe ya leta yabo duca tubugururira amakonti abaguze iyo mitahe muri banki y'igihugu, turabugurira amakonti. Nta kurya ugiye kubitsa amafaranga muri banki bakugurira amakonti, ikonti uyabika naho turabugurira amakonti iyo mitahe baba baguze. Amabanki rero niyo ashobora gushikira iyo mitahe kuri ayo makonti y'iyo mitahe iri muri banki nkuru y'igihugu. Ibyo biri mu bisabwa bitatu twasanze amabanki ashobora kuba akwije kugira ngo yemererwe gukora nk'abadandaza mu mitahe, kugira ngo umunyamitahe ashobore kuronka iyo mitahe ku isoko imwe twita ya mbere. Bisaba yuko kuri vya biringo bito bito leta yiyemeza ko izoriha kuno kuvuga hamwe ku bimwe y'amafaranga leta ishobora kuriha mu mezi 3, amezi 6 canke umwaka. Bisaba yuko umuntu aba kwije niburi miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Ijya mitahe nayo leta izoriha haciye imyaka 2 canke kurenga. Bisaba yuko uje kugurana leta aba kwije niburi 100 by'amafaranga y'amarundi. Ariko kuri ya soko kugira kabiri kubera umutahe umwe ari 10 y'amarundi gusa kuri hamwe leta ishobora kuriha mu mwanya muto, hamwe n'ibihumbi 100 by'amarundi kuri hamwe leta ishobora kuriha mu mwanya muremure. Kuri iryo soko rigira kabiri uwufise ibihumbi 100 arashobora kugura umutahe umwe kuri iryo soko rigira kabiri, cyane naho akagura imitahe ashoboye gushobora. Mugabo bisaba yuko bishobora kugaburwa ayo mafaranga azaye ashobora kugaburwa n'ibihumbi 100, ko murumva ni 100 uguze 2 bisaba ko uba ufise 200 kuduga. Hamwe nayo leta kurana ku kiringo bitoyi ufise 10 canke 20 canke kugwiza na 10 ku buryo uba ufise urashobora kuronka igitigiri c'imitahe wifuza. Nisimbaka rero ngo ukwije za miliyoni 50 ko kuri ya soko ya mbere canke miliyoni 100 ni naco ciza ciyo soko igira kabiri. N'ufise uburyo butoyi okay arashobora kuronka iyo mitahe.